DFTV. Tunda juhudi. Ndabaramukije ni Deborah Mugisha muri DFTV mu kiganiro Heaven News cyangwa se amakuru y'ijuru. Nizera ko mumeze neza mu byo muri mwo byose. Ndi kumwe n'umutumire wacu. Reka ntarandiriye ndamuhe akanya yidondori. Ni sawa? Ni sawa cyane gose. Umeze neza? Cyane gose turashima. Yes, tushaka ubwire abaduri ko baradukurikirana muri DFTV uwuriwe. Jenny GNLFLS 205 abantu mugororotsi cyangwa umukristo w'umurundi ya. Okay, GN watubwiye ngo ni uri 205. Wow. GN iryo zina warikuye he? Iryo zina ni inspiration ifatiye ku vyandiko novuga vyerana cyangwa amajambo y'Imana. Yeah. Sure. LFLS gisiguriki. LFLS ni like father like son. Uko Imana iri niko na jendi. Hama 205. 205 irafise insobanuro zibiri, hariho kabiri Kristo na jewe, hariho zero, hariho ahantu shitani adashaka gukora nko adashaka gukora kubwira ndafise nawe ni Imana igena bicari imigisha, hanyuma 5 nayo igasigura ubuntu bw'Imana. Okay, watubwiye izina ryawe none twomenya ko GN ari inde? GN ni GN ni abbreviation y'izina ryanje nahawe n'abavyeyi ni Gedeon Nahishaki. Hama izo LFLS 205 nazo ni amazina umuntu novuga ahabwa cyangwa yiha iyo yataho yuwo yabaye. Donc yo bayicari imigisha arandi mazina aza nshasha bivanye nibango cyangwa yo muhamagara ufise. Yeah. Yes, watubwiye ko uri umukristo. Inyuma yo kuba uri umukristo mushasha, GN ukora iki? Ndumuririmbyi ongera nk'abantu umuhinyanyuzi. Yeah. Wow, umuririmbyi n'umuhinyanyuzi. Ndaririmba ongera kandi nkanyurira n'abandi baririmba. Muri ivyo bibiri ni kihe kintu watanguye ubwa mbere? Natanguye ndirimba ko imbere yo kurimba wanza naravuza ingoma zijya zo muri eglise. Yeah. Bisigura ko wavukiye muri Sunday school? Ego nakuriyeyo navukiyeyo. Okay, GN ofise indirimbo zingahe? Indirimbo ni nyinshi ariko iziri official nibaza yuko zishika nka 20 cyangwa zirenga. Audio cyangwa video? Oya, nyinshi na audio. Video ni nkeya cyane. Nzoba zishikana 10 cyangwa 9. Kubera iki ukorera cyane ku ma audio? Ni kubera audio navuga ko ziroroha cyane kugira kuko video sigisata ndi for cyane ko video zifisa abandi bantu bazikora, ariko audio koma ari gisata cyone cyo tuma ndamvuga binyorohera cyane. Video isaba script, umurealisateur, umukameraman n'ibindi. Yeah. Uyibaza ko byo bikorohera kuba umuhinyanyuzi kandi ukongera ukaba n'umuririmbyi? Yego, kuko ndazi gupanga neza umwanya wanje, nukuvuga ko by'abandi ndazi umwanda bikoramwo, ivyo wanje kandi ko ari bikiya navyo nkamenya umwanda bikoramwo, cyo tuma binyorohera. Shatse kuvuga ko uzi neza gupanga umwanya cyane gose cyane. Narabonye clip video yawe y'indirimbo nshasha yitwa Imana iraganje. Irya video ni ubwiza cyane. Cyane gose, twegije dukora byose ari ubwiza ko niyo makuru atwerekeye yonyene. Irya video yakozwe nande? Logic Jamal yayikoze niwe muhinyanyuzi wayo. Yes, yoba yaragutwaye uburyo bungana gute? Uburyo ivyo twamatubikippinga secret kuko samatangazo. Utirewe two tubaza iby'amatangazo. N'amatangazo kikuru nuko wabona igikogo. Yes, wewe wavuze ko uri umukristo, nibigusaba ushaka gukompoza indirimbo bigusaba umwanya ungana gute? Umwanya kubera jem gukompoza indirimbo ni inspiration, nta mwanya munini abifata. Amajambo araza ataje naho no bandiko ndarondeza, urumva nandi ko ndarondeza biravana naho buri kurarondera, ariko jewe indirimbo ni inspiration. Ko bariko baradukurikirana bashaka kumenya GN, wavuze ko wavukiye mu muryango ukijijwe, I mean kuva ukiri muto wari umukristo. Tushaka kumenya bigusaba umwanya ungana gute gusenga kwawe, mu gusenga mu gusabana n'Imana yawe? Uri GN asenga amasaha yo angana nkangahe?
amasaha yo gusenga amasaha yo gusenga biravana kuko biravana na metode yo gusenga. Ari igihe nsenga ndashaka gusenga niko ndaganira n'umuntu, ndashaka gusenga ndi jenyine rya mwanya wo kwiyugarana, uvuga amasaha ashaka kuyavuga ngo nangahe, ariko ni menshi kuko umuntu asenga bivanye n'urugezo azi akeneye kw'Imana. Iyo uzi ko ukeneye Imana mu kuvyuka, mu kuryama, mu gutambuka, ubwo muyisenga umwanya wose. Cyo tumavuga ngo Bibiliya ngo dusenge ubutahumeka. Yes, anashaka kukubaza ni indirimbo yawe yanje imbere irimwe amajambo akomeye? Yego, amajambo y'Imana arakomeye nyene. Message iri inyuma y'irya ndirimbo nje imbere washatse kubwira iki abagukurikirana n'abafanzi bawe? Ni message nashatse yuko abantu batahura yuko umuntu arakrea ikirere agenderamo. Plus uguma uvuga ibintu bibi nivyo biguma bikuzako, kandi plus uguma utinya ibintu bibi nivyo bigushikira. Nk'abazungu barabivuga neza ngo ce que tu crains c'est ce qui t'atteint. Ukuvuga ico utinya cyane nico kigushikira. Rero nako ndavuga yuko twebwe mu bwami bw'Imana tukuma tuvuga ivyiza gusa, tukrea ivyiza. Amajambo yacu ko ararema ko muri Bibiliya aravuga ngo Imana yashize ububasha bw'ubugingo cyangwa urupfu mu kanwa kacu. Cyo gituma iyo tuko turavuga turarimbura ku majambo tuko turavuga. Cyo tuma tutavuga amajambo y'ubupfu, ariko tuvuga amajambo gusa y'ubugingo. No kuvuga amajambo meza, hapana ngo ndapfuye, ngo ngira mpfe, ngo ndagowe, ngo ndakenye. Urumva ayo twebwe ntacamu. Mu yandi majambo ushatse kuvuga ko ururimi rwacu rurema? Rurarema, bien sûr, rurarema. Tubazo turatanga ama order kuko Bibiliya nyene yayivuga n'umuntu kwakira Yesu avuga ati wizeresha umutima wawe ukatuza akanwa kawe. Iyo metode yuko wizeye ikintu mukakivuga uburi kurakirema. Yes, GN naherukaga ufise amadred ariko mbona wahinduye look, wavyiyumviriye gute? Novuga igihe cyayo cyari cyaheze, kandi na cyane cyane nashatse yuko umuvyeyi wanje mama wanje aryoherwa kuko wewe ntivyamuryohera, ariko kandi umuntu agenda arakura, ari ibintu ugenda uratahura yuko naho wowe byo batangorane, ariko undi muntu bishobora kuba bimutera ingorane ukashaka kubireka. Ko Bibiliya irimo mu kindi kintu ivuga ko hari ibintu byinshi tudakora apana ko yatwebwe, ariko kubwa abandi bantu bwadushe gufasha abandi bantu. Rero nicaye mbamwe munyaranganije yuko byari byiza, nta ngorane ni style ya beka nta cyana kimwe kirimo. Hagiye umuntu bibaza ngo ari mwicaye, ariko hari ikintu ushobora kureka juste kugira ufasha abandi, kugira ntuvuga question yo gutsitaza, ariko ushobore gutuma abandi bashikama. Ngerageje kumviriza iyo nyishu umpaye bishatse binyeretse ko we witaho abandi bantu, utabaho kubgawe ahubwo ubaho kubw'inyungu y'abandi bantu. Kukanora gakoreye ko cyane. Ego mu bwame kugenda urakura, ugenda urabimenya ibyo. Afite umuntu uko agenda arakura, novuga haba ubusabane bwiwe n'Imana cyangwa mu buzima busanzwe, ari ibintu agenda aratahura adashaka gutahura kiri mutoya cyane. Yes, urashobora kuturirimbira yabari freestyle cyangwa akantu gato nyene kugira ngo turyohereze abari ko aradukurikirana? Ndizi nibaza ko atangorane ni ifise abamarayika amajana 9, iyo ndyamye 15 baba bazengurutse umutwe. Je sintinyu duparara twa shetani na shetaniya, sindi wa ndashaka kurasa taru umusoda. Genda ubabwire ko ataco nkuma ubyohe cyangwa ubabare ntaco. Ni 205 like father like son boy. Okay, urakunze kuvuga akantu k'abamarayika cyane. Sometimes ukavuga ko ari n'abakozi bawe. Urashobora kuduhishura gato kuvyerekeye vy'abamarayika? Abamarayika n'abakozi bacu kuko twe iyo ubutso bwa kabiri ubaye cyari migisha bugize nature y'Imana, donc ubaye akamana gato ubaye umwana w'Imana, donc buvyawe n'Imana nawe buri Imana. Sasa abakorera papa nawe babagukorera akarorero. Uno munsi wewe ugize iba kugasanga nk'umuvyeyi wawe umwe arabaye nk'umukuru w'igihugu cyangwa umwami ahantu, urumva ntushaka kuzura tembera kujya nyene mibara wari utembera. No, ubugize nawe hari abandi bantu uciye n'ahantu ku muntu uvuga ku mugenerale cyeka bashambye ati iki niki umva ni muri iyo sens. Kandi mutama wacu papa bafise ububasha bwo gushaka kugwa ati abo bantu nimze muramugendanira, aba nabo murashaka kumukorera ibi nibi. Navuga rero ko abakorera Imana aribo bamarayika, aribo bakozi b'Imana, twebwe n'abakozi bacu kuko Imana yo irashaka no gukora atanamarayika bahari. Ariko urumva ni juste n'abakozi kuko urabiza abamarayika n'abafise nature y'Imana. Abamarayika saba n'ab'Imana
twe nitwe turabana bimana cyo turabarusha na valeur cyo tuma bo baradukorera twe ndushaka kubakorera ariko bo baradukorera. Nakahe kajambo wobwira abantu batarakizwa bataraba abana b'Imana kubwo ubwo rugezo wagejeje kubwo gutahura? Abantu nabivuze kenshi kuba umwana w'Imana cyo kintu cyambere gikenewe ku isi kurusha ibindi bintu byose, kuko abantu bose barabizi yuko umunsi umwe tuzotekezwa kuvuga kuja imbere waturemye hanyuma akatubaza ubuzima yaduhaye ngene vyagenze. Sasa uko biri bivuga ati kubwo urukundo Imana yakunze abari mwisi ariko gwatumye tanga umwana wawe kinege kugira umwizera wese ntazofira ariko ahabwe ubugingo budashira. Nuko nyene kandi Yesu akabivuga ati jewe nzira ukuri n'ubugingo ntawe uzoshika kwa data tanciyeko. Ndavuga yuko ikimazi kizimana Yesu Kristo ushaka ko umwana w'Imana kandi nko natanga ndavuga ati kondo umugororozi, kuko nta muntu umwe azoja mu gihe atari umugororozi. No, Imana ntitorera, Imana nigira utu deliberation ngo moins 6 ngo moins 7, no, ni soit noir ni soit blanc. Rero kugira ube blanc wakira Yesu, udafise Yesu naho urakora gute. Bibiliya nyine bivuga mu mabwizwa 10 ukoshejemo rimwe agicenda yose abapfuye, kandi Yesu yacyagaruka ati jewe nje gushitsa byageze. Ntuvuge sinje kubikuraho ati umugore ni wamuraba gusuka mwiyumvirizo bawahejeje, apana bigira ngo bahora bakubita ngo wasambanya, uvyiyumvire gusa already. Kuvuga ivyaha ni byinshi kandi Imana nta nakamwitorera kugira ube woja bijuru pako buri umugororo sijana kwijana kugira naho bibe ni he kubwo urukundo Imana yakunze abayezi. Ni jewe nzira ukuntu ubwe utanciyeko mushaka kujana hamwe. Yanje tuma abantu bose nababwira yuko niba bakeneye kuzobona papa wabo bakagira imigendanire na papa wabo, iyo Mana bakire Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kuko nta yindi nzira ihari. Yes, nakahe kajambo wobwira abari ko radukurikirana muri DFTV? Kajambo nababwira nuko ndabakunda cyane, kandi ko ndabakunda cyane nuko nabo bubandanya bakunda Imana cyane, ama bakire Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ko niyo gift yatari umuntu ashaka gutanga yonyene. Yes, turagushimiye, twongera dushimira n'abakunzi ba DFTV. Turashimiye mwebwe mwese mwafasha akanya ko kudukurikirana mu kiganiro Heaven News cyangwa se amakuru y'ijuru. Ndabibutse ko mutibagira kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Naho ubutaha. DFTV. Tunda juhudi.